teruranwa n'ibicu ahasumba amajuru wisidukira umanuke ku musozi hejuru sindakubwira uburebure bw'umusozi uri imbere ahubwo mbwira umusozi ubukuru bwawe muri je nunamiye amaso umusozi sinotabagwa ugutabagwa kwanje kuva mu ijuru kwa data amaso y'imwe mu yo kuraba hiye yaha. Yes bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane kuri microphone kubenda Nancy Amanda inyuma ya kamera ari Juma Jux Professional nkaba ndi kumwe n'umwe mu barundi bakiri bato bakora akazi k'umuziki mu gihugu cyacu c'u Burundi ndakuramukije cyane. Ni bon. Urakomeye. Ego na. Imbere ya byose kuririmba gospel wambaye horns ntaco bitwaye. Je nkoni ico umutima wanje ukunda. Bwira ko akurikirana ikiganiro cacu muri uyu mwanya twumvugana nani. Ni Peci Nation. Okay. Peci mu kazi kawe k'umuziki ka misi yose ubona ibiriko biragenda nabari bi. Nituronka support ya ma eglise. Video turayakora twenyene indirimbo tukazirihira donc nidufise support ya eglise. Niyo mpamvu ibikorwa bitagenda neza nkuko tuba tubigoma. Mu ndirimbo zawe zose iyo ukunda cyane ni ndakunda indirimbo nyinshi ndakunda final kembwa. Hari indirimbo yawe yigeze guca kuri televiziyo dusanzwe tutwari televiziyo idasanzwe ari muza makungu ikaba ari Trust TV yego hama byagenze gute wavyiyumvisemwo gute wewe wavyakiriye gute? Nararyohewe cyane usivye ko naronse feedback nyinshi mugabo ni ikintu kiba kiryoshe guca kuri Trace Africa si ibintu biba vyoroshe plus uri umuririmbyi wa gospel nibaza ko wari umunezero kuri jewe. Ukunda Imana ngira niyo mpamvu uririmba gospel? Cyane go. Hama mu nyuma ibintu vyaragucanze canke waravyusanga gospel ntacimaze ucura bihindura canke wanamahitamo waravuze ati reka nibi ndabigerageze vyose ndabipima ko twara mvise indirimbo iyindi itari gospel ari indirimbo y'urukundo. Ni byancanze naririmbye urukundo ruri mu bamenye Imana mu batamenya Imana donc nibaza ko kuririmba urukundo nakoresheje n'amajambo atari amajambo ushobora kuvuga ati aya majambo arateye isoni yari amajambo meza ushobora kumva uri no muri saro uri kumwe n'abavyeyi donc kuririmba urukundo wanje sinakoze ikosa. Uri mu rukundo cyane niyo mpamvu aririmbye urukundo canke washatse ngo uryohera abakunda akazi kawe? Borashatse gutanga message y'urukundo sindi mu rukundo. Igituma utari mu rukundo ni ikintu uri umwana igituma utagira girlfriend ni iki? Naraboneka yagera nzomugira. Abuze iki none? Cyane bazabuza amafaranga sinzi. Ikintu kikunda kugushikira kenshi na cyane muri aka kazi k'umuziki ukumva kiguciye intege bigatuma wumva ugahagarika ni ikihe canke ikintu cyo kigushikira kenshi muri aka kazi k'umuziki ukabona ari nko kukugorana cyane. Iyo umuntu avuze ko nakabwa kiwaje ngo naje iyo umuntu agombye kuvuga ko turirimba imiziki tuko turondera abakobwa canke tuko turondera abafans feedback nyizo zirakunda kuducira mugabo twarabimenyereye kuva 2014 dukora umuziki wa rap muri style itamenyereye mu Burundi nibaza ko byo gucika intege nibikirimo mugabo feedback nkizo twamaze kuzimenyera donc turabandanya akazi neza. Ama commento bakunda gukomanta mu publication yawe ukumva arakubabaje na yahe? Commentaire bon biravana na comment nibaza ko na commentaire je yigera imbabazi so atiranyigisha cyane kantera intege. Umuririmbyi wa gospel wifuza kuzokorana nawe umuziki ninde mu Burundi? Nka bose wo nzoshikira byoroshe tuzokorana nibaza ko ukorana umusingorani wanje kabisa. Hanze y'igihugu c'u Burundi umuririmbyi wa gospel uba warakunda uko aririmba ava yuko uririmba ukavuga ati aririmba neza vyotuma nanje ndirimba gospel nuwe? Hanze y'igihugu c'u Burundi
naho nakumviriza abaraperi b'abanyamerika bitwa ba Cray bwabo sabo gusa twumviriza donc kuri umu artiste wumviriza baririmbyi batandukanye no mu gihugu cya Tanzania naho ndakurikira indirimbo zaho Kenya Uganda so n'aba artiste benshi banyinspire. Iyo bicitse bakagutumira nk'ahantu mu rushengero uje kuririmba biramaze gushika ariko birashika. Iyo bagutumiye nk'ahantu mu rushengero uje kuririmba ugiye wambaye amahereni abakristo barabavyakira gute? Sinkunze kugenda ndayambaye kubwo kwirinda gusitaza abandi mugabo iyo ari eglise mugati eglise bantumye banzi tukabanza tukabivugana akati ndashobora kuzana nambaye amahereni bavyemeye ni bon bavyanse singenda gukomplika abantu kubasitaza no ndayakura. Ikintu ukunda uhora uvuga ati iki naho bokimbuza sinokereka niki? Umuziki nkora ntiwumbuza aya nimikuda. Uracari ku ishure cyangwa urahejeje? No narahejeje school. Watangiye kuririmba ukiri kwiga no kuririmba byari bikumereye gute? Byari byoroshe nko ku artiste wari we wese kubera natangiye kuririmba niga 8e donc byari byoroshe na nyine mu adolescent acashiramo n'ibintu by'umuziki na famille urumva ntibashoka babitahura iyo ugiye mu biri ivyo bintu by'umuziki donc byari byoroshe. Ikintu waba warigeze gukora bivanye na cyane n'aka kazi k'umuziki ko yaduhagaze cyane ku muziki, ikintu waba warigeze gukora bivanye n'aka kazi kawe k'umuziki hama abavyeyi ntibavyakira neza nibi? Gutobora amahereni ntibavyakiriye narigeze no gushiramo amadread ntibavyakiriye neza abavyeyi mugabo sabantu bankondana mu bintu nkora avuga ati abo ivyo bintu imba wewe wumva umutima wawe ataco uyagiriza ni mo washaka kubanda mugabo sabantu bashigikira n'imiziki nkora imiziki shikirwa n'abavyeyi sana mugabo bayisapotinga ngo ati ni bon kurera Imana ni bon wumva ko umutima wawe ataco uyagiriza ni bon ushaka kubandanya ko. Umuntu yaguteye intege akakubwira ati bandanye ibi bintu ni vyiza mu buzima bizogira ico bigufasha yo bari nde canke yo bari nk'umuntu w'umuririmbyi nawe aririmba canke n'umuntu asanzwe? Mbona umuntu muririmbyi tuvukana mukuru wanje yitwa El Malakai naza ko yaraneye intege nkitangura urumva ni bakwe kuvukira mu muryango asanga ufise n'uwo muvukana asanzwe akora akazi uburimo nibaza ko yaranteye intege cyane gose. Indirimbo yawe ya mbere ninde yayikwandikiye? Narayiyandikiye mugabo natanguye ya groupe mugabo indirimbo yanje yiwanje ya mbere narayiyandikiye yego. Indirimbo ziri kuri YouTube ni zingahe amazina yazo ariko akurikirana ibiganiro byacu abasanzwe bakurikirana ibiganiro bya Bujahit TV bashaka kwifuza kuja kuraba iyo ndirimbo bashaka kwifuza kuja kuraba indirimbo zawe kugira ngo bamenye ibikorwa byawe canke nimba ari kuzumviriza bumvirize nimba ari kubona babone bufise ama clip video ndafise clip 3 donc indirimbo ziri kuri YouTube ni standard ushobora kwandika Peci bination ushobora babona ama video aba ari kuri chaîne. Umunsi wa mbere uturna clip byagufashije kingana gute? Wari umunsi umuraza ama video ari ugitangura bara ama video y'amafaranga make donc nshobora sinobesha ko nafashe indwi yose cyangwa umunsi wose ndiko rakora video yari nk'amasaha indwi gutyo atandatu. Abariko barakurikirana ikiganiro cacu hari benshi bifuza kumva ijwi ryawe uririmba kugira ngo bamenye na style usanzwe ukoresha mu gukora akazi kawe k'umuziki. Yego ashaka gutanga freestyle teruranwa n'ibicu ahasumba amajuru wisidukira umanuke ku musozi hejuru sindakubwira uburebure bw'umusozi uri imbere ahubwo mbwira umusozi ubukuru bwawe muri je nunamiye amaso umusozi sinotabagwa ugutabagwa kwanje kuva mu ijuru kwa data amaso y'imwe mu yo kuraba hiye yaha ni wenda yakesha buri gihe ni wayama. Yes, bakunzi wa Bujahit TV abantu mukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV abantu mukurikirana ikiganiro cacu cuno munsi mwavyumvise nari kumwe nkuko mubibona no aracari muto n'umusore akiri muto akora akazi k'umuziki mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndashimiye abantu mwakurikirana ikiganiro cacu umwese nawe ndagushimiye. Ndabashimiye namwe cyane.
nimba hari ico ufise wobwira abakurikiranye ikiganiro cacu urashaka kugira ico babwira ya supporting umuziki w'Uburundi kandi bazi baragura limit urazi ko hariyo nk'aya abafanzi batagura limit donc iyo ukoresheje Facebook na WhatsApp ntushobora gusupporting umuririmbyi batera imbere tagiye kuzurarondera ibikorwa vye kuri YouTube so mukoreshe réseaux sociaux neza ndabakunda cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu nimwibagire kugira subscribe like share na comment yari Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera ari Juma Jux Professional ciao bye